Muri Bibiliya igitabo c'imigani igice ca 19 umurongo 22 handitse ngo ineza y'umuntu niyatuma akunda. No kugira ngo uwo muntu agira urukundo nuko urwo rukundo agira abandi ruzotuma nawe bamukunda. Ariko nagira urukundo rw'amafuti urwo rukundo rushobora kuzotuma bamwanka. Ntabwo umuntu bamukundira ubusa ahubwo bamukundira igikorwa aba ariko arakora. Rero nk'umusore agomba kuba ari umuntu azi gufasha biwabo ngo atari umuntu afise imyaka yo kwironderera ariko ibaze muhira bakaba baraguhaye icumburaramu hari gihe uryama no mu mashuka baguhaye hari gihe uryama no mu gitanda bakuguriye ibyo byose ukabibamwe uko ariko ukaba udashoboye no kugura isabune ryabuze nimba ufise amafaranga ukarindira kwa muhira bakugurira isabune kandi amafaranga uyafise ukaba utogura isabune abo muhira biyozeko bene uko bituma umusore bamugaya bakabona ko ataca azovamwe muri kazoza. Arahiri umuntu asoma numva neza agatahura ivyo avugishijwe n'Imana ko bizashika kw'isi mu bihe bishira iherezo imitima y'abenshi izohinduka urukundo mu bantu ruzotimba ubu tubaza kuri Yesu azogwira iruhande y'inzira. Muraho mwese abadukurikirana uno musi wo muri kumwe kandi ni Jackson Ntuzwe n'Imana. Tugiye kuganira ku kiganiro twaganiriye kitubwira ngo umusore mwiza, ariko twabonye yuko umusore mwiza yirinda kugawa, yirinda icotuma agira umugayo. Rero twabonye byinshi mu isomo turiko turigira hamwe ryo mu gitabo ca Timoteyo wa mbere igice ca 4 umurongo wa 12 kugera ku murongo wa 13. Twabonye utugingo tubiri ko uwo musore yirinda ko bamugaya mu vyavuga no mu ngeso, ariko tugeze ku kagingo kavuga yuko muri iryo somo nyene yuko uwo musore no mu rukundo azagira yirinde ko bamugaya. Rero urukundo rw'umusore rutuma ko abantu batomugaya, agomba kugira urukundo nko rwarangize ishengero ry'Ifiladelifiya. Iryo jambo iyo turishize mu Kigiriki ni philos adelphos. Philos bisobanura urukundo, adelphos mwene data canke se ico bise mu Congereza brother love. Ubwo rukundo rwanditse mu Bikorino ba mbere igice ca 13 umurongo wa 3 kumanuka, no banditse ko ubwo rukundo n'urukundo umuntu akunda umuntu atamushaka kw'inyungu n'ibindi byinshi. Rero ubu abasore baza bagira inkundo ariko bakagira inkundo zitemewe na Bibiliya. Urukundo rugamije inyungu kuri uwo muntu, ubwo rukundo ntago gwemewe. Rero uno rukundo rwaranze rino shengero ry'Ifiladelifiya urunigo rukenewe rwo kwitangira abandi atazindi nyungu zihari. Ariko muri Bibiliya igitabo c'imigani igice ca 19 umurongo 22 handitse ngo ineza y'umuntu niyatuma akundwa. No kugira ngo uwo muntu agira urukundo nuko urwo rukundo agira abandi ruzotuma nawe bamukunda. Ariko nagira urukundo rw'amafuti urwo rukundo rushobora kuzotuma bamwanka. Iyo uri umusore ukaba uri umuntu cyambere kimwe ufise ibyo ukora, ufise amafaranga, ufise ibyo ukora biri mu butunzi canke se ufise inkomezi, bivanye nuko mu gitabo c'imigani igice ca 20 umurongo 29 atubwira ngo inkomezi z'abasore nibwo bwiza bwabo. Kaburi umuntu wa mbere azi gukora ku buryo no muhira ikintu cose cagoranye abari we ugikora, yaba gusatura inkwi, inguvu zawe ntuzimanire mu guterura ibyuma no gukubita abantu, ahubwo izo nguvu zawe akaba ari zo gusatura inkwi. Bakabona uri umusore hageze ko abantu bagwaye canke se bacitse intege canke badahari, we bakabona watetse urabagaburiye barariye. Bene uwo musore ubwo rukundo yeretse abo bantu nigo rutuma nabo bamukunda. Kandi n'Imana ntabwo Imana idukundira ubusa, iradukunda kandi yadukunze kuva mbere hose, ariko urukundo yadukunze ntago rwatumye ko tuzoguma dukora amakosa. Abantu bazoja mu ijuru nangwa azobara abantu bemeye
gukora iby'Imana ishaka. Ibyo bazokora by'Imana ishaka nibyo bizotuma Imana ibakunda ibajane mu ijuru. Rero ntago umuntu bamukundira ubusa, ahubwo bamukundira igikorwa aba ari karakora. Rero nk'umusore agomba kuba ari umuntu azi gufasha biwabo, ngo atari umuntu afise imyaka yo kwironderera. Ariko ibaze muhira bakaba baraguhaye icumba uraramwo, hari igihe uryama no mu mashuka baguhaye, hari igihe uryama no mu gitanda bakuguriye. Ibyo byose ukabibamwe uko, ariko ukaba udashoboye no kugura isabune ryabuze. Nimba ufise amafaranga ukarindira kwa muhira bakugurira isabune kandi amafaranga uyafise, ukaba utogura isabune abo muhira biyozeko, bene uko bituma umusore bamugaya, bakabona ko ataca azovamwe muri kazoza. Muhira bakaba bobura umunyu canke amavuta, ariko wewe ukenyereye ku mahera ukemera ukajya ibintu bitameze neza, kandi muhira ukavyemera ko babijya, kandi wewe wari ufise ayo mafaranga yo kubigura. Hariho n'abantu bativuza, ukareka kwivuza kandi wari ufise amahera yo kwivuza, ukarindira amahera baguhaye. Bene ico gihe abavyeyi barakubona ko atacu uzovamwo, kandi ubu bateje agahinda. Ntago vyotuma bagukunda, ariko bazogukundira nawe ku rukundo uzoba waberetse mu kubaruhura imitwaro bageze mu zabukuru, ukamenya kubafasha. Namba mufise abana baciga ariko we bakaba barakurihiye, ukaba warahejeje, ukaba ufise aho wigejeje, nawe abo bana bari nyuma ukabakurikirana, ukabaha ku mahera, bakagura ibikoresho by'ishuri, ukabagura n'impuzu zo kujana ku ishuri, ibikoresho muri rusange. Ariko mu gihe bagufashije nawe ibyo bintu akaba atavyukora, uzoba wigayishije mu kibano no ku bavyeyi ndetse no ku bantu basenga mu ishengero. Ikindi naco, umuntu w'umusore kugira yirinde ko bamugaya agomba kugira ukwizera kwiwe akagushigikira. Nyamba hugeze bigasaba yuko uko kwizera kwawe, namba ufise ukwizera gutandukanye n'abandi, ugushigikira. Ntuce ukora nk'ibyo usanze aho hantu bakora, namba usanze banywa inzoga ucushikunywa, usanze basambana ucukusambana, banagukoresha amafuti kandi wewe wari uzi icuri. Nango uko kwizera ugomba no kuba umwizigirwa, ku buryo umuntu utagurana amafaranga umubwire ngo nzoyazana ejo, ntugaruke no kumubwira ikibazo cyagushikiye, ubwo bikazoherera iyo. Biba bisaba ko umuntu kwizera kwiwe agushigikira, kandi bigasaba yuko uwo muntu umutima wiwe utamwagiriza ikibi. Nimba ubayeho uri umusore, ukabaho uri umuntu asenga, ufise ukwizera kwawe, ndetse ukagerageza nico tuma witatura n'Imana, nyambi ibintu Imana yakubujije ikabyanka, nawe ukagira ihangiro ryo kubyanka mu mutima wawe, ukagira ihangiro ryo kwanka ibyo bintu Imana yakubujije. Bene uwo musore agerageza kwikura mu kibi, akagerageza gushigikira ukwizera kwiwe. Ibyo nibyo bituma umusore atagira umugayo imbere y'abantu. Icanyuma nuko umusore agira gahunda yo gusoma, akaba umuntu asoma jambo ry'Imana, asoma ibitabo. Uwo muntu ariko aracukumbura ubwo bwenge. Nango mu gitabo c'Imigani igice ca 22 umurongo 29 handitse ngo niwabona umuntu w'umunyamwete mu byo akora, bene uwo muntu azokorera abami, ntazokorera banyarucari. Nango iyo uri umuntu azi ubwenge no kwishuri, abantu bose barakurondera. Umuntu akaba ashoboye kuba yoshobora gusoma, akavuga indimi neza, akagerageza kuzivuga ata makosa arimo, akagerageza mu byo yiga, nyambara umunyesiyansi biharo akaba bizi neza. Bene uwo muntu kubera ubwo bumenya afise, n'abandi bantu baraza kumurondera, ubu musore w'agaciro. Kandi mu gihe baba bazi kuzi ibintu wasomye, uzi ibintu byinshi, abantu barakurondera. Ntago wewe uzokorera abanyarucare, ahubwo uzokorera abami. Niyo mpamvu abantu benshi b'abasore baza babura ibyo bakora, baza babura akazi bivanye nuko batagira umwete mu bintu. Umuntu akaba yaranize wanashaka, ariko ibyo yize akaba adashaka kubigaragaza canke akaba adashaka gukora. Umuntu akaba azi kudandaza, umuntu akaba azi no wanga agaservice kose. Uri umuntu w'umusore byasaba ko utuntu twishu twiga. Nambara umuntu yapfushije agatelefone ukabushoboye kukamukorera, nambara akantu kagapane kabaya ako kantu kabushoboye kugakora, nta muntu uwo musore atomukunda. Canke se ikintu caco cyose, nyambara ikintu gisabye inguvu, wewe ukabushoboye kugikora. Bene uwo muntu w'umusore amezuko
nta muntu numwe atomukunda. Ariko uri wa musore afise ingeso mbi atazi gusoma, atazi gushira ibintu kuri gahunda, ugasanga ku butandari ko ibintu by'ibirato n'ibiyiko n'ibitiritire, ibintu ugasanga biri mu nzira, atazi kubitunganya neza, ndetse naha aryamye ugasanga umengo ni inka zahakiniye. Bene uwo muntu ntago bomukunda. Muri rusangi ibyo tuma umuntu agawa nk'umusore, uwo muntu agomba kubyirinda. Akaba umuntu aguma asenga ku shengero ry'iwanyu, kaba umuntu abatera courage, abatera intege, akama asoma ibitabo, ndetse akagerageza gushira iterambere iwabo ndetse no mu rushengero, ndetse ibintu byinshi nyambara abana abona badafise ubumenyi, abo bana akabafasha mu buryo bwo kubigisha muri bya bintu nawe yiga. Bene uwo muntu azoba umusore w'agaciro, kandi azoba umusore w'inyankamugayo abandi benshi bazokenera muri kazoza. Ariko iyo umuntu adakora ibyo, nibyo bituma ateshwa agaciro. Rero muri rusangi iyi ngingo y'umusore uwari wese akwiye kwikebuka kugira ngo ubusore bwiwe bwoye kugawa, ahubwo ubwo busore bwiwe butume n'abandi bamukunda. Niyo mpamvu Imigani 19:22 atubwiye ngo ineza y'umuntu niyo ituma umuntu akunda. Reka Imana iduhe kubyumva mu izina rya Yesu. Harahiri umuntu asoma, yumva neza agatahura ibyavugishijwe n'Imana, ko bizoshika ku isi mu bihe bishira iherezo. Imitima y'abenshi izohinduka, urukundo mu bantu ruzotimba. Ubu tubasa kuri Yesu azogwira iruhande y'inzira.